Nasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi dushikiriza umunota ku yundi. Turi kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023. Mwese ndabahaye ikaze nanabaha ikaze nyene muri hano makuru tugira tubashikirize. Mu makuru tugiye kubashikiriza turaza kubabwira kuri zino nkuru zikurikira. Umunwa wose uronke ico urya, umufuko nawo uronka amahera. Indoto za Perezida Ndayishimiye canke birashoboka? Turaza kubabwira ico bamwe mu bihweza ivy'ubutunzi ndetse n'ivya politike ya CNDD-FDD babona kuri ivyo vyavuzwe na Perezida Ndayishimiye naho gushika ubu abarundi bahagaze. Mu ntara ya Ngozi imyaka 25 yasabiwe umwigisha yagirizwa gusambanya umunyeshure wiwe. Pariki ya Ngozi uburaruko bw'u Burundi kaba yasabiye Ezekiel Minani igihano co gupfungwa imyaka 25 n'ihadabu ry'ibihumbi 200 vy'amarundi ahabaga wakorewe icaha. Turaza kubabwira ivyo mwigisha mw'ishure ryisumbuye yagirizwa gusambanya ku nguvu umunyeshure w'imyaka 18 yafatanywe itonga ariko hasambanya uwo muyabaga w'umwigeme muri imwe mu mahoteli yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hari kuwa kane uheze. Muzindi nkuru mu ntara ya Gitega ibihano biva ku myaka 10 gushika ku buzima bwabo bwose kubagirizwa ubwicanyi mu mutoyi. Turaza kubaha idonido aho sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu Burundi yarasomye kuri uyu wa kabiri ibihano biva ku gupfungwa imyaka 10 gushika ku buzima bwabo bwose vyaciriwe abantu bane bagirizwa ubwicanyi bakoze babuteguye. Turaza kubaha idonido. Amashirahamwe 5 y'abakenyezi yasavye umukuru w'igihugu Ndayishimiye kurekura abaharanira agateka ka zina muntu 8 harimwo abagore 6. Kadutangurire nyene kuri no nkuru. Amashirahamwe 5 yo mu Burundi y'abakenyezi bari mu buhungiro bituye umukuru w'igihugu c'u Burundi bamusaba ko abaharanira agateka ka zina muntu barekurwa. Batomora mw'ikete ryabo ko abari mu gasho bapfunzwe hahonyanzwe amategeko hisunzwe ingingo ARS 68/181 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngingo ijanye no kumenyekanisha itangazwa ry'uburenganzira bw'abantu, imirwi n'inzego z'ikibano, guteza imbere no gukingira agateka ka zina muntu n'amategeko mpuzamakungu yemewe. Ikingirwa ry'abaharanira agateka ka zina muntu mu bapfunzwe harimwo abagore 6. Abanditse ikete ryatewe ko umukono ku wa 23 ntwarante ni abakenyezi bahurikiye mu mashirahamwe y'abakenyezi baharanira agateka ka zina muntu mu Burundi bafashanije na bene wabo bo muri Afrika no mu mahanga. Nk'umukuru w'igihugu mukaba n'umucamanza kizigenza wa Republika turagusavye gukora ivyo mushoboye vyose kugira ngo abakenyezi bacu uko ari 6 baharanira agateka ka zina muntu hamwe na basaza bacu nabone nyene baharanira agateka ka zina muntu ubu bapfunzwe barekugwa ubu vuba bwangu kandi atagisabwe. Niko banditse. Abo bavugwa ni umunyamakuru Irangabiye Florian w'iradio Igicaniro, Emilienne Sibomana indongozi ya Sindeka akaba yigisha kuri Lycée Technique Christ Roi umugwa mukuru wa politiki Gitega, abanywanyi b'amasendika ahurikiye mu runani FENASEB, umushingwamanza Sonia
Ndikumasabo na Maître Marie Emerusabe bo mw'ishirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko mu Burundi AFGB, Silvana Inamahoro wo mw'ishirahamwe riharanira amahoro n'umutekano n'agateka kazina muntu, nico kimwe na Audace Havyarimana na Prosperi Runyange bakorera nabo nyene ishirahamwe APDH. Muri iryo kete ayo mashirahamwe yerekana ko abo banyamashirahamwe bose bapfunzwe bagirizwa ukwitanga kwabo ku guharanira agateka kazina muntu nk'abamenyesha amakuru, abarezi canke abanywanyi b'amashirahamwe yigenga. Ipfungwa ridakurikije amategeko. Bishimikije itegeko akarongo LS akarongo 68 akarongo 181 ryatowe n'inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu kwa 18 Kigarama 2013. Ayo mashirahamwe abona ko abo banyamashirahamwe bapfunzwe hadakurikijwe amategeko. Ivyo basaba mu kuvyerekana batomora ko iryo tegeko mu gice caryo ca 11 rivuga neza ko ubwigenge bw'ubutungane ari shingiro rikuru kandi ko ibijanye n'ikurikizwa ry'imanza bimaze gushirwaho bitegerezwa gushirwaho hakurikijwe ibisabwa hamwe n'ivyiyemejwe n'amareta ku bijanye n'amategeko mpuzamakungu y'agateka kazina muntu mu ntumbero yo gukingira abaharanira agateka kazina muntu, ugukurikiranwa kose hamwe n'ibihano bijanye n'amategeko adasiguritse bivuye ku bikorwa bakora bisunze ivyatangajwe. Ingingo ziraba intwaro n'amategeko vyatowe ku rwego rw'igihugu n'ishirwa mu ngiro ryayo rirorohereza aho kubera intambamyi ibikorwa vy'abaharanira agateka kazina muntu cane cane mu kwirinda kwagiriza ubwicanyi canke ikumirwa ry'ibikorwa vyabo n'akamaro kabo nk'uko babandanya babivuga. Bisunze amajambo atangazwa na Evariste Ndayishimiye, wikekwa ko icyaha wese atagirizwa icaha c'ubwicanyi canke ukurengera ubuzima bwa kiremwa muntu aguma yidegemvya mu gihe hagitohozwa ivyo yagirizwa. Asabwa rero kurekura abo banyamashirahamwe bafunzwe. Ivyo bagirizwa nta kindi atari ibikorwa vyabo vyo gukingira agateka kazina muntu bitabujijwe n'itegeko ry'u Burundi, kukaba nkako ukuronka n'ikoreshwa ry'amafaranga avuye mw'ishirahamwe canke inyuma yaryo bituma amashirahamwe ayariyo yose akora neza bikaja no mu burenganzira bwabo bwo kuja hamwe n'ivyohindukira bikitwa akabi. Niko abo bateye umukono kuri iryo kete bashigikira. Imbere yo gusaba irekurwa ryabo atagisabwe, abanditse iryo kete babona ko ipfungwa ryabo bagabo n'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu biboneka ahubwo no gutera ubwoba, guca intege no kugabanya urubuga rw'amashirahamwe yigenga bihushanye n'ibishikirizwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bijanye no kunagura agateka kazina muntu mu gihugu. Ingingo nyakuri y'umuryango iba mu kuntu uwo muryango ufata abawugize babangamiwe. Nico ayo mashirahamwe atanu ahereza ko muri iryo kete ariyo Mouvement Inamahoro, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, urunani rw'abarundi baharanira agateka kazina muntu Right for All na Akati Burundi. Tuve kuri ivyo vy'abaharanira agateka kazina muntu bapfunzwe, tubabwire ibihano biva ku myaka 10 gushika ku buzima bwabo bwose kubagirizwa ubwicanyi mu Mutoyi.
Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu Burundi yarasomye kuri uyu wa kabiri ibihano biva ku gupfungwa imyaka 10 gushika ku buzima bwabo bwose byaciriwe abantu bane bagirizwa ubwicanyi bakoze babuteguye mu rubanza rw'ikibiriraho imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Celestin Niyonzima yagirijwe ubwicanyi yateguye kuri murumuna we Vital Mukeshimana. Ubwo bwicanyi bwabaye kuwa 17 Ntwarante uheze mu gisagara ca Mutoyi muri komine Bugendana ni mu ntara ya Gitega. Celestin Niyonzima yishe atemaguje igipanga uwo yishwe kuko yaragiye hagati mu matati yabubakanye kugira ngo akingire mushiki wiwe yari umukenyezi wa Celestin Niyonzima. Uwundi avugwa muri urwo rubanza ni Joseph Nkunzimana, nawe yagirijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Republika kugira uruhara muri ubwo bwicanyi mu guha indaro Celestin Niyonzima inyuma yo gukora ibara. Paseto Sibomana na Didase Nibigira nabo bagirijwe kuba barafashije Celestin Niyonzima guhunga. Uwa mbere yagirizwa yaremeye icaha, nayo Paseto Sibomana, Joseph Nkunzimana na Didase Nibigira bose barahakanye ivyo bagirizwa. Inyuma y'umwiherero abacamanza baciriye gufungwa umunyororo wo guherayo Celestin Niyonzima no kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 z'amarundi ku muryango w'uwishwe. Paseto Sibomana, Joseph Nkunzimana na Didase Nibigira bose baciriwe umwe wese igihano c'umunyororo w'imyaka 10. Paseto Sibomana na Joseph Nkunzimana bategerezwa kuriha uko ari babiri ihadabu ry'umuliyoni w'amarundi ku muryango w'uwishwe. Muzindi nkuru nkuko nabikubwiye mu mfunyapfunyo tukiriko turavuga kuzirabana n'ubutungane mu ntara ya Ngozi. Imyaka 25 yasabiwe umwigisha yagirizwa gusambanya umunyeshure wiwe. Parike ya Ngozi ni mu buraruko bw'u Burundi yarasabiye Ezekiel Minani igihano co gupfunga imyaka 25 n'ihadabu ry'ibihumbi 200 by'amarundi ahabwa uwakorewe icaha. Umwigisha wo mw'ishure ryisumbuye yagirizwa gusambanya ku nguvu umunyeshure w'imyaka 18 yafatanywe itonga ariko asambanya uwo muyabaga w'umwigeme muri imwe mu mahoteli yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hari kuwa 4 uheze. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye kuri uyu wa kabiri muri sentare nkuru ya Ngozi, Ezekiel Minani yagirizwa umwigisha akaba yanahoze ari umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imico yaremeye icaha. Yaremeye ko yakoranye ubusambanyi n'umunyeshure wiwe w'imyaka 18 mu hoteli y'Ingozi. Yasiguye ivyo yakoze avuga ko bari bavyumvikanye n'uwo mwigeme. Yasavye imbere ya sentare kugabanirizwa icaha gushika ku mezi 2 y'umunyororo. Abavyeyi bo mwigeme yasambanijwe basavye imiliyoni 15 z'amarundi izindishi y'akababaro. Urubanza rwashizwe mu mwiherero. Muzindi nkuru tugaruke ku bivugwa na Perezida Ndayishimiye ati umunwa wose uronke ico upfungura umufuko wose nawo ukaronka amahera. Indoto za Perezida Ndayishimiye canke birashoboka. Igihe hashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaramenyesheje icifuzo ciwe afitiye u Burundi agiye kuyobora imyaka 7 iri imbere ko umunwa wose woronka icurya umufuko nawo ukaronka amahera. Ico kifuzo ca Perezida Ndayishimiye mu myaka 3 igira kwire ariko ubutegetsi gisa n'ikitagiye mu ngiro, ndetse binatuma abarundi iki gihe batangura guta icizere kubijanye nuko babayeho kuko ibintu nka vyose vyankenerwa vyaraduze ku rugero rutari rumenyerewe mu gihugu c'u Burundi,
ndetse rero n'ihindagurika ry'ibihe ryaje risongera isibe. Umwe mu bizeye ivy'ubutunzi avuga ko ico cifuzo ca Perezida Ndayishimiye gifatwa nk'indoto kuko ngo leta itazopfa ishoboye kugaburira umurundi wese mu gihe itijukiye uburimyi bugezweho bwa kijambere. Mu ndwi twasozereye harabaye umubonano hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'ababuramatari barongoye intara zose zigize igihugu c'u Burundi. Intumbero y'uwo mubonano kwari ukurabira hamwe uko uwo mugambi w'umukuru w'igihugu w'uko umurundi wese yoronka ico afungura maze umufuko nawe ukaronka amahera wagiye mu ngiro. Bakaba basanze uko uwo mugambi utari kuja mu ngiro hafi imyaka 3 ihaciye Perezida Ndayishimiye awutangarije abarundi. Bakaba bahamagariye abarundi harimwo n'abakozi ba leta kwijukira uburimyi n'ubworozi kugira barwize umwimbu maze ico kifuzo c'umukuru w'igihugu kize cashika kw'ihangiro. Umwe mu bizi vy'ubutunzi yanabaye imyaka hafi 20 mu gihugu c'Ubuholande ariko atashimye kwivuga izina amenyesha ko ico cifuzo ca Perezida Ndayishimiye gifatwa nk'indoto kuko mu gihe leta arongoye itokwijukira ukurima kijambere itazopfa ishoboye kugaburira umurundi wese. Akongera akavuga ko hataye koko ico cifuzo kitigeze gishirwa mu nyandiko ngo cirwe maze nk'umugambi w'igihugu leta igiye kugenderako. Nta gihugu na kimwe abantu bose baba abarimyi, muga hariho ibintu ngombwa bikogwe kugira igisata c'uburimyi kibe giteye igomwe. Ubwa mbere nuko tugomba kurondera amatongo manini abantu bashirwe mu birwati rusangi kugira amatongo yo kurimamwo aboneke, hama kandi nuko leta yorondera ifumbire ikoresha yabanje gupimwa itica isi ahubwo yongereza umwimbu. Hategerezwa kandi ko habaho imbuto zirobanuye zongereza umwimbu. Icanyuma nuko abarundi bosezerera kurimisha amasuka maze hagakoreshwa z'amashini zo kurima. Hakaba kandi no kwiga ubuhinga bwo kuvomera imirima iyo hageze mu gihe cici. Ndazi muzoba mumbwira umusaruro w'ibi ndababwiye hamwe vyokwirikizwa, niko uwo muhinga mu vy'ubutunzi asigura. Arongera ati kuba Perezida Ndayishimiye yariyumviriye iki cifuzo ni vyiza, ariko kuba atakigize nk'umugambi w'igihugu kizogendera ko gushika mu kiringo bihaye maze bahashire amafaranga akwiriye biza gufatwa nk'indoto ziwe afise. Tubamenyeshe ko igihugu c'u Burundi kirimwo abarundi bariko baba imiliyoni 12, muri abo ibice birenga gato 10% n'abarimyi, ni ukuvuga ibice birenga 80% bisigaye nivyo bitunzwe n'abo barimyi bakiri ku rugero rwo hasi cane. Biza gusigura ko igisata c'uburimyi mu Burundi gisa n'icibagiwe. Umuntu akabivuga afatiye ku mafaranga leta ikoresha buri mwaka ishiramwo ico gisata, aho ari hasi cane ugereranije n'ibindi bisata leta ishiramwo amafaranga. Ngayo hamwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cane, ibiba vyagiye birandikwa mu binyamakuru, vyagiye biratangazwa ndetse n'ibindi vyishimo mutegerezwa kumenya. Turavyegeranye mukabikurikira mu ndotako yundi iyo wafyonza kuri subscribe bikagushikira mu bambere bivyiza kuri mwese. Mukanya turaza tubaha n'izindi nkuru ziraba zigezweho.